jewe nitwa Nzeyimana Angelle, nkaba umukenyezi akuze murabibona. Dufise abahungu batatu n'umukobwa umwe n'umugabo umwe. Je nkora umwuga wo kujisha, kumbure bitandukanye n'ibyo mumenyereye bajisha. Bamwe bajisha ibirago, ibiseke, inkoko, imigatanyi, ariko jewe njisha mu bundi buryo. Njishisha ubusaro tubumenyereye bakuramo ibyo bambara mu izosi no ku maboko n'ahandi, ariko jewe nkoramwo ubundi buhinga butandukanye. Muri ubwo buhinga butandukanye nkora ibintu tubyita amasupla canke imiteguro yo ku meza musi y'amasahani. Ego hanyuma nkaca nkorana n'ibyo bijanye byose. Murabona nk'iki kintu je nacise porte-fruit canke ico gushiramwo ivyamwa ku meza. Ku meza y'abasirimu bashira ku meza, bagashiramwo ivyamwa ku meza, bashaka gushiramwo amize girl canke twa tuntu umuntu aba arafungura akirindiye gufungura ibindi, canke umukati. Kenshi inye gikunda kuja kuri ya meza nini tuvuga ngo table à manger ku bayifise, hanyuma akabona gushiraho ibyo akenera ko. Aha haba hariho iruhande ako gushiramwo bijanye bisa, nubwo ndi kunkoresha ibidasa ariko mwabibonye navyerekanye. Kaba karimwo amafushete canke imbugita canke ibiyiko. Iruhande y'ico nyene haba hariho niye nayise porte serviette, uzinga za serviette zawe hama ugashiramwo ngaha hagati nyene. Hama hageze ko mufungura, umuntu atora ikiyiko ciwe n'imbugita yiwe agafungura. Hama bikenewe ko yihanagura kumburaho indya zamusetsetseko canke aho yumva kuya agakoramwo, akihanagura atarinze guhaguruka, atarinze kurengana. Ikindi muri ivyo ndiko ngira ko ingene biba bikora kugira ngo kumbure tukigarukeko, nuko bisura bikaba bikoze inzu yawe neza. Kuko ibi ufise iki ku meza yawe nkuru naka ku meza yo twita table de salle canke table d'honneur, kariko na za serviette zawe mushitsi ashobora gukoramo kagabya, dirongera bikaba bitatse inzu yawe ikabisa neza atabindi ukoresheje. Navuze ko nshobora no kukugirira inzu yawe bivana n'amakurere washatse, nkagushiriraho no ku nzu yawe nkakugirira nkayidekora neza nkoresheje amasaro. Ikindi ndashaka kukwandikiramwo ibyo wifuza. Ushobora kuvuga uti je shaka kwandika akantu mu biro ka association yanje ingene yitwa, ndandika nkoresheje no masaro nyene, ugashobora kushira mu nzu yawe cyangwa mu biro byawe. Inzu yawe igasa neza, igasa n'ibyo byose. Ushobora kubikoresha muri ko murafungura, muhejeje gufungura bikaba dekoro y'inzu yawe. Ego ndakora n'amasakoshi mwayabonye hajya. Ndakora n'amasakoshi atandukanye mu masaro, bijanye n'iyo ushaka ingene isa. Ndakora n'amasakoshi murayabona, hari amasakoshi ameze muyabona yirabura, ariko ndayahindura gasa nuko washatse ko ndagukorera bigasa neza, canke ingene niyumvye ndeka ndayigire ko dekora ise neza, ukaca wigura itasa kujya wayibonye yirabura. Ego ndakoresha n'amasaro y'ibiti, ndabyita amasaro byose ndayita ko ari perilambwa, niko nabihaye amazina. Ivyina byankayita nkandayita perle spéciale. Hanyuma ndafise na perle na perle ordinaire zisanzwe twari tumenyereye, ko ngize ntazo twari tumenyereye mu Burundi, twari tumenyereye izo ordinaire. Rero ayo y'ibiti nako ndavugana aya nk'ipakini nayi n'ibiti by'ukuri. Ega ariko ndashaka kugukora mu cyo wifuza. Ego urumva ndakorana na bya bidede byo mu izosi, na ya mahereni ushaka kujanisha, na ya sakoshi yawe bijanye, yewe na cya kirato cawe bijanye nkabigukorera n'ivyo kwambara ku maboko.
kubakunda gushaza. Hariho n'abatamba imbyino z'imico kama bakunda kuba bagomba gushaza mu izosi, nk'ibi ndabikora, nk'iyi n'amakomande y'abandi nakoze bashobora kubyambara ariko baratamba, ariko baratamba bigasa neza mu izosi. Umwuga wanje nawutanguye mu bihumbi 2017 kandi nawutanguye mu buryo butangaje nyene, kuko nabironse ku wundi ashoboye kutwigisha ariko arakora akantu nkaka, umugabo ndibuka ko kari kirabura gusa, ndateranya mbona karakunze. Hanyuma kuva ico gihe ntangura kumva ko hajemo n'impano, ntangura kumva design ko ntoguma ngira ivyirabura, ntegeza kugira amabara atandukanye. Nico gituma mwabonye hajya mfise amasaro atandukanye, amapaka atandukanye. Kurere unsabye ndayironka, iyo bitagoranye ndayaronka amakurere yose ukenera, nkaca nkora rero. Hama hazamwo n'impano, sanga ni impano yanje, kuko ibi nta wabinyigishije pe, ibi nta wabinyigishije, ariko nabyisanzemwo. Ego nk'ubu ndiko ndashaka gukora igiseke. Ibi bintu birahurumbirwa cyane, ahubwo kuko n'uwubibonye akinjira bibona atangura kumbaza, adasanze ndiko ndakora bibaza ngo ni mashini bikora, basanze ndiko ndakora bakaca batangara, kuko ntibabyumva, birabasiga. Akabirya karimwo nuko dukoresha ibikoresho bikomeye, navuga ngo ni materiyeri zikomeye kandi zitamenyerewe, z'ubuhinga bukomeye, ko nk'uru runyuzi atari urwembe rushobora kuruca, kuko ni file en plastique, atari nk'urwembe n'imbwita ntigenda iruciye byoroshe. Ikindi naco nuko si ibintu bari bamenyereye, ni ibintu bishobora kuvangwa n'ibindi bikazana ubundi bwiza bundi butari bumenyerewe, kuko nakubwiye ako kabirya nkoresha amakurere. Ushobora kumbwira uti ntubushobora kubwira umuntu ngo ikirago ubwo nyine ngo ngishyira mu rukangaga rusa gutya, ntibyoroshe. Ariko je nshobora kuraba inzu yawe nkaca nkora ibijanye n'inzu yawe. Nshobora kubona isakoshi nkiyumvira isakoshi amakurere abantu bashaka, nkakora muri iyo kurere. Ikindi naco nuko si ibintu bimeneka, si ibintu bitabuka ngo byatabutse canke ngo imvura yabinyagiye ngo abana babimenye. Nzoguma ubishizeho, ukoresha uburyo bwawe bwose. Kimwe, inzu yawe urayishariza ukongera ukabikoresha, isakoshi urayihanagura uko ushaka, ikorotse uratora, ntuvuga ngo nanyagiwe none ndayinyegeza gute. Ako nakabirya, na cyane cyane ubwo buhinga butuma bisayangana. Uwo mwuga urantunze, waranantungiye aho ntari binyoroheye, byari gutuma ngira intambamye zimwe, nkamaramaza n'igihugu nkasega, ariko sinigeze nsega, kubera narashoboye gukora nkaronka amafaranga nkigisha abana kandi nkabafungurira, kandi nkaba no mu nzu, nkaba no mu nzu ushobora kuriha uko ukwezi guheze ntamaramaje umuryango cyangwa inshuti cyangwa abagenzi. Byarangiriye akamaro, n'ubu biratangira akamaro, kuko n'ubu nicaye ngaha ukavuga uti nkora ko ndagakora, ayo mpaye ndakuramo ikintu, ndashaka no kuraba abagenzi, ndashaka no gufashanya n'abandi. Sinitswe umuntu ataco ashoboye, ko naringe no muri pansiyo, ubu nataguye pansiyo, ariko iyi ni pansiyo yanje izontunga. Intambamyi duhura nazo nuko ibyo dukora ni byiza, ariko kandi birazimvye mu buryo umuntu ashaka kuza yiruka abona ko ariko yumva gakeneye cyane gose. Nkaka wamubwira amafaranga kumva umenga intege ziciye zicika, ariko kandi
nkamufasha ko nasanzwe ndabimenyereye ingene bikorwa, kumwumvisha ingene bitazimbye, ahubwo nagerageje no gukurako kugira ngo dushobore kumvikana, nkamwumvisha ko ibi ari ibikoresho atari byo ndonka ngaha binyoroheye, kandi mfata agasaro ku kandi kugeza ashoboye gukuramo iki kintu. Nawe urabona ingene gisa, nibaza ko ubagiha agaciro kuba wewe aba yiyumvira ko ari keza muga kandi ntiyumvire prix, kuko na prix nini ngira ni igenda yongera ko amafaranga yongera ko burya ni igikorwa, kuko birantwara umwanya, biratwara umwanya na concentration, ni nko kwihemba. Icyo nshobora gukoreka kugira nshobore koroherwa mu kazi kanje nuko noronka uburyo, kuko kumbure kugeza no munsi ibikorwa ndiko ndakorera ngaha ntahora ndabikoreraho nta buryo mfise ngo nshobore, nta banke nshobora kujamo ndakorana nayo, uburyo buracambereye bukepe. Ndose nk'ubufasha abantu bantera inkunga nokora cyane, kandi n'igihugu kikabona ko gifise umuntu w'akamaro. Ikindi cyoshobora gukoreka nuko habaye n'uburyo bijyanye n'ubwo buryo nyene umuntu agashobora kwemporuta ibi bintu bikadushikira neza, kuko kugira ngo ubironke urinda kuja kubirondera hanze bituma bikenera uburyo nyene. Ego, hanyuma ikindi naco nuko nifuza ko ndashaka gutanga ubumenyi muri ibi, kuko ibintu ushaka kubikora wenyene, ko ndose amakomande ushaka kuyakora jenyene, nshobora gucereza umuntu, kandi n'igikorwa kiruhisha gisaba umwanya na concentration. Nifuza kuba mfise ahantu ndabyigishiriza cyane cyane nk'ikibanza cyo kubyigishirizamwo, nabo nigisha bafise impano yo gukora. Ego, bashobora kumpemba amafaranga make gose yabaho twovugana, kuko nanje ndabakeneye ko babaho ntanga ubumenyi nkuko nanje naburonse. Muri kazoza kanje mbona entreprise y'imitako art, y'ibintu nkora, niko umwuga nawise witwa imitako art. Imitako nuko gutaka ikintu neza, gutaka turakizi mu Kirundi. Nifuza yuko noba mfise aka entreprise, kuko nifuza nubwo nyine ko mu gihugu cyose bobibona bikabashikira, ko nk'ubu birashitse biri ngaho i Bujumbura nk'Igitega sindabishikanayo, nabo barakeneye kubibona. Nifuza no kwigisha mu ma province amwe ku masantre kugira ngo habe ibintu nk'ibi, kandi nifuza ko abantu babishoboye nk'uko mwadufashije mugashika ngaha badufasha tukarondera isoko dushoreramo ibintu byacu byiza. Akamono notera abakenyezi nuko bo kwijukira imyuga, nuko batorera amaboko, kandi nuko batokengera umwuga uwo ari wo wose babonye bakumva bawushobora kuwukora bawukore, kubera bituma wumva uri umuntu nawe, wumva ufise icyo ushoboye, uba utatezwa gusega kugeza ku mavuta, kugeza ku cyo wifuje cyose ukarinda gusaba umugabo. Kumbura haro n'igihe n'umugabo utatezwa kuzomwamana. Kandi ikindi naco bategura ibindi bihe tuza kujamwo, kuko nk'ungiye muri pansiyo, iki ni pansiyo yanje, ko ntezwa kumenya yuko ntatezwa kuguma ndindira amaboko leta ko izoguma impemba, haragira igihe abandi bagakora nanje nkaza gukora ibindi, kandi kugira ngo uwo mwuga uzobafasha kandi nabo bafashe n'abandi. Niko kamono batera, kuko nanje uyu mwuga wanje utuma nja mu bandi, sino buri icyo mfasha igihugu canke ngo mfashe n'abandi. Ubu ufise kumari abandi mu kibano, ubu ufise n'icyo mari y'urugo, ufise n'icyo mari igihugu. Yego, no batera kamo ko bijukira imyuga babonye bayikore, kuko yarantunze ntari mfise iyo ndaba hirya no hino. Abo nkenera uno munsi bonsanga aha kuri Galerie du Boulevard,
hanyuma hejuru ndatanga na telefone kuboshobora kundondera bakampamagara. Limitere mfise 67 52 93 37. Leo ni 71 18 40 abakeneye no kugira komande bakurikije ibyo babonye bashaka kunyandikira kuri WhatsApp bakambwira icyo babonye mu byo bifuza komande bagira nkayibakorera muri couleur bashaka bifuza mu irangi bashaka uko bigomba gusa.